Turabahaye ikaze mu kiganiro Tera Imbere. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata co kumenyesha makuru mu bushikiranganji bw'intoragati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Uyu munsi mu kiganiro cacu tuza kubashikana muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza, aho iyo komine yafashe ya mbere mu guteza imbere amakoperative atandukanye. Aha twovuga nk'amakoperative akorera mu gisata c'uburimyi hamwe n'amakoperative akorera mu gisata c'ubworozi. Mu kiganiro cacu caheruka twarabiye hamwe ingene amakoperative arima igiterwa c'umuceri muri komine Gihanga yifashe. Uyu munsi naho tuza kurabira hamwe ibijanye n'ingene muri iyo komine ya Gihanga nyene abakenyezi nabo nyene batasigaye inyuma, bakaba baragiye hamwe mu makoperative mu ntumbero yo kurima igiterwa c'ibigori. Indongozi muri iyo komine ya Gihanga uhereye kuri musitanteri zarafashe iya mbere mu guhimiriza abenegihugu kubandanya gukorera hamwe, gutyo umwimbu wiyongere muri iyo komine ndetse no mu gihugu cose. Mpereye ku giterwa c'ibigori, turavye ingene akavura kaguye neza, ntituratangura gusarura, ariko mu mpera y'uko kwezi ndazi ko tuzotangura gusarura ibigori bizoba vyeze, ubu birahetse. Kandi aho uca urabona yuko vy'ukuri biteye igomwe rwose cane, n'abarimyi barabishingira intahe bati uno mwaka Imana yadutwengeje, ku vy'ukuri umwimbu uzogenda neza cane rwose kuruta umwimbu twaronse nuvuga nti mu myaka iheze, kuko turabona yuko imirimo imeze neza cane kandi abenegihugu vy'ukuri bari bagerageje gusohora amaboko. Abasanzwe nabo batari mu makoperative, batarashobora kuja mu makoperative, basanzwe barima na cane cane ibiterwa mbumbarugo nk'ibigori, twabasavye yuko ubwa mbere botangura kurima igiterwa kimwe ahantu hanini, na cane cane ibigori, kuko tumaze kubona yuko ibigori ari igiterwa kimwe gishobora guteza imbere imiryango mbere n'igihugu, kuko hano Igihanga gisanzwe kimbuka cane kandi kimbuka kare ku mezi 3 umwimbu w'ibigori ubonetse, kandi turabona yuko vy'ukuri abenegihugu bagerageje kubitahura. Ariko nabo nyene turiko turabahimiriza gukorera hamwe, kuko bakoreye hamwe birafasha, baraharonkera akarusho kanini. Nk'umwimbu ubaye munini mwinshi, ni vyiza yuko tuja twaronderera nk'isoko mu gihe aho habonetse umusesekara, kugira ngo baronke isoko ata muntu arinze kuza kubagira ko bimwe bita ubukomisiyoneri ngo birangura bigurisha atari we yabirimye. Aratubwira n'icatumye bahimiriza abenegihugu bo muri komine Gihanga gushira imirima yabo hamwe. Icatumye tuhimiriza abenegihugu kurimira hamwe na cane cane igiterwa c'ibigori, ni icumviro caturutse ku baturongo mu ntara, aho muri komine ya Musigati abantu bashize hamwe amatongo barema ibigori baronka umwimbu ushimishije. Tubona yuko uwo mugambi wokorerwa n'ahandi. Rero turaraba ahantu bari basanzwe barima, umwe wese akarima gutandukanye, agaterima n'imbuto zitanarobanuye. Hamwe wasanga bateye ibijumbu, handi bagateraho ibigori, handi bagateraho imyumbati. Twasavye ko boja hamwe bagatera ibigori kugira ngo bize byorohe no kushobora kubaha imbuto, ushobora kubaha umwavu canke n'imiti, mbere n'abagoronome bashobora kubakurikirana cane. Ako kamo barakitabiriye. Hari imitumba novuga nti nka za Rumotomoto, za Gihanga, za Rugunga, hose ku vy'ukuri baritabiriye umugambi, kandi turabona yuko nabo bafundi b'indimo bagerageje ku vy'ukuri kubaba hafi kugira ngo ico ciyumviro kishoboye kuja mu ngiro. Ivyo rero n'abenegihugu barabikenguruka, kuko barabona yuko iyo baronse umwimbu ku vy'ukuri barabona yuko ari vyiza yuko bandanya bakorera hamwe, kuko bitanga novuga nk'umusaruro. N'ingingo mperekeza zikaba zarafashwe muri iyo komine mu ntumbero yo kubandanya babungabunga umwimbu. Kwimbura umwe wese yimbura iwe, hanyuma ingingo nyakubahwa amatari yafashe ubu nuko atawoshobora gusubira kugurishiriza novuga nti
umwimbu mu mirima. Kare haca haza abantu baje kubirangurira mu mirima bagatwara ibigori bitaruma bitoto, ariko twafashe ingingo yuko mbere n'abarimyi banavyumve yuko atawuzosubira kugurisha ibigori bikiri bibisi babigurishiriza mu mirima, baze barindire vyume bagurishe mu masoko kugira ngo ntibahave basanga bahomvye, mbere basigire n'urugo, kuko hari igihanga ingorane nasanze abantu benshi banafise nuko baca bihutira kurondera amahera aho kubanza bakamenya amahera nayo ntabikika neza, aca asanga yononekaye. Ariko ubitse umwimbu birafasha cane ku muryango, ejo ntihasubira hatere inzara. Kandi ico tumaze kubona ni urugohe tuvuganira bene gihugu, turamaze kubona yuko iyo irima nuvuga ry'agatasi rigenze neza, keshi igimpesha hari igihe bitagenda neza bivanye n'ihindagurika ry'ibihe. Naco gituma rero atawoca yijajara hamwe n'igihugu yoca yijajara ngo acahereza umwimbo wose kw'isoko, ahubwo yobika bizofasha umuryango na rya tabazi ingene rindi rima rizogenda. Nshimiyimana Eric ajejwe gukurikirana isi ndimwa muri komine Gihanga aratubwira nk'umuhinga akamaro ko gushira amatongo hamwe. Rero kugira ngo tubashire hamwe no kugira ngo tubahereze imbuto irobanuye. Ubwa mbere turabereka imbuto irobanuye ahiri. Tumaze rero imyaka irenga nk'itanu, hariho bamwe babitahuye ubwa mbere, abandi bagenda baragwira, ubu rero benshi bashoboka barabishize mu minwe. Twatanguye mu myaka iheze dutanga hariho ubwoko bushika bubiri cane cane bwa bino bigori. Hariho ibintu bita maïs composite. Izo maïs composite rero ni bigori vyo ngaha anya dusanzwe turi mu bimwe vya kera vy'ikirundi. Hakabaho rero na maïs hybride, bino bigori vy'ibivyagwa. Ibi rero ibi vy'ibivyagwa vyimishije nivyo twasanze bitanga umwimbu cane gose. Muri uwo mwimbu rero bitanga urasanga ahantu hari bijya biterwa bijya bigori twari tumenyereye, aho ushobora kugwiza n'incuro 3 canke 4 iyo wateye ibi bigori vy'ibivyagwa. Rero mu kugira ngo dushire mu matongo hamwe, ikintu ca mbere wari umwimbu twaviza. No kuvuga iki, harabaye igihe haza buno bukoko bw'ibinyabwoya. Ibinyabwoya harageze igihe none imirima cane gose ku buryo hamwe umurimo wasanga byawukataguye ugacugira ingorane, abantu barabura umwimbo kubera ivyo binyabwoya. Twita amasheniye doctone niko tuyita ngaha. Rero kugira ngo tubikingire twacaye dufata ati mugiye hamwe murashobora hajya muteye mugatera rimwe. Ubunya nk'uyu mwaka gituma ari byiza cyane, twateye variete bita pane 53. Ni pane 53 ni bigori vy'ibivyagwa bazanye mu burimyi n'ubworozi, aho ikiro cagugwa 8,250. Rero abene gihugu baciye babigura ku bwinshi cyane gose. Rero gutera iyo imirima yagiye hamwe muterera umunsi umwe canke yinga rimwe, mukavuga ati imisi 7 ntaco, ikigori kundwe ntaco. Nta muntu numwe ategeza kurenza imisi 7. Kuva kuwa mbere gushika kwa Mungu utazoba aratera uwo ntazoba yashize umurima hamwe n'ubundi, twari duterera rimwe. Iyo hageze guterera rimwe rero ibiterwa bica binagira rimwe, hagaca habaho rero kubagarira rimwe. Muhejeje kubagara près de semaine canke 3 semaines duca tubagara. Tumaze kubagara duca dupompa, duca dubanza tugapompera rimwe twese. Tumaze gupompera rimwe twese no kuvuga ko bya binyugunyugu biza guta amagi azana bya binyabwoya kuza gukatagura imirima ntiba bikije ko twese tuba twabigwanirije hamwe. Hageze ko dushira agafumbire tugashira ko twese rimwe. Hageze ko dushaka kubagara rya kabiri tubagarira rimwe, kandi hageze uko dupompa kandi rya kabiri dupompera rimwe. Gutyo rero kubera bari hanini duca duheza tukimbura neza kuko ibikorwa byose bijanye no kuringaniza umurima tuba twabikoreye hamwe. Tukaba twaraganiriye n'abakenyezi rero baharukiye muri koperative isanzwe irima igiterwa c'ibigori, bakaba baratubwiye ko kuba muri koperative nk'umukenyezi bifise inyungu nyinshi haba miryango yabo ndetse no ku gihugu. Akarusho ko kuja muri koperative nari navyibagiye, turafise n'ikintu kijanye n'imibano. Twebwe twararavye abakenyezi burya baragira ibibazo birebire. Iyo agwaye mu bitaro arabura umugerako, gasanga yabuze amahera yo kwivuza, turaza rero turakuranwa mu bintu bijanye no kurabana mu bitaro. Hageze umukenyezi wacu aje mu bitaro
ca dukura muri koperative tugakuranwa tukaja kumuraba. Ico ni ikintu ca mbere bashima mu kibano muri koperative abakenyezi biyumviriye. Hanyuma rero akarusho usanga agize mu muryango nuko kuntu aca yizogwa mu kibano akabona yuko hari abantu bamushigikiye. Hanyuma rero twimbuye n'ivyo bintu ca tumuha akajana mu muryango wiwe n'umushinga nawe aravuga ati koperative bagiyemo irafise akamaro ni nziza turiko turaraba tuba dushigikira mu bihe bitoroshe iyo mwimbuye hari ikintu uronka uzana muri bintu mwe nivyo rero niko karusha caro dukora ibikorwa byinshi harimo kurima ibigori isoja ibijumbu kandi turorora ingurube inkoko n'inkwavu turavye aho twarimye twe turabona ko tuzogira umwimbu mwiza cyane kandi n'abari impande yacu turabona ko bafise ibigori byiza tukizera rero yuko umwimbu uzoba mwiza umwimbu rero umaze kuba mwiza n'ibiciro bisha bigabanuka kubera benshi baba bejeje muri ico gihe biba vyeze twebwe twatanguye haciye imyaka 2 twatanguye itariki 11 z'ukwa kabiri muri 2020 hanyuma twatanguye turi abakenyezi 20 mugabo turageze ku bakenyezi 52 hanyuma rero ubu turageze ku mutahe ungana n'imiliyoni 3 nibo dukoresha muri abanwanyi bose dufise n'abakenyezi gusa twashize imbere ko twagira abakenyezi kugira ngo biteze imbere ni koperative y'abakenyezi twebwe kubera ko ubuye turima amatongo dukose atari iwacu tuvuga ati hamwe umwimbo wogenda neza twashobora kuronka amatongo y'iwacu tukarima amatongo ya koperative twe twiguriye niho rero umwimbo woca uboneka neza niyo ntumbero ya mbere dufise yo kuronka amatongo ya koperative y'iwacu no kuvuga ikintu rusange twese twohurirako kugira ngo dushobore kuba twogehurirako kuko nihagera ko tutera imbere tukagera kure niho twashobora no gusaba n'ingurane kugira ngo umuntu abona ati kijya kintu bagihurira nka koperative bariyungunganije nk'abakenyezi abakenyezi 300 turabona ko twaje hamwe tukarima kugira ngo tuze turiyungunganya mu gihe turiko turaziganya tugurana naca dukora ko n'utundi tunyungu dukaya two gukoresha ijya mirima mwabonye akarusho twa dufise ni kuvuga no musi umukenyezi ari muri koperative y'uburimyi n'ubworozi ni kuvuga arafise yindi ntambwe agezeko umukenyezi no musi ntashaka kubura isabune ntashaka kubura ikintu ndashaka ku mugabo ngo areke kukironka kubera ari muri koperative ni kuvuga ko tumaze kwa abakenyezi 300 mumva ko duteye intambwe ndende turafise nanga konte kariko n'amahera dukoresha n'ibindi bintu atari kurima kuvuga twatanguye turi abakenyezi 25 baravyara 50 50 baravyara 50 50 bavyara 50 nukuvuga ukuntu bagenda barashima igikorwa turiko turakora nuko abandi baza baragaruka baraza bisunga kuri twebwe tuca dusanga twabaye benshi kotera akama abakenyezi batari yumvira kuja hamwe ngo biyungunganye ko bova ibuzimu bakaja ibuntu ntibagumara wo gusegereza abagabo gusa kuko urugo n'abantu babiri kandi abakenyezi bari hamwe ubu ntacu umukenyezi adashoboye kubaka bariyo no mu gisoda no mu gipolisi nako murimo kera umukenyezi yaguma yikumira abona kumenga ibintu byose n'abagabo mugabo urana ko byose tubishoboye nukuva ubujimu bakaja ibuntu ahubwo tugakora twese tukarenga 300 tukaba nk'igihumbi ku mutumba wacu wa Gihanga Sante hama tukereka karorokeza abandi abo bene igihugu bo muri komine Gihanga rero bakaba badatamba birorera kuko indongozi zabo muri iyo komine bafashe ya mbere mu kubashigikira vuga mu buhinga harimo uburimyi ubworozi ibintu by'inyubako byose mu komine ya Gihanga rero nkaba ncankurikirana ivyo bikorwa byose hano muri komine yacu ya Gihanga novuga ko igiteye imbere cyane hagati y'uburimyi n'ubworozi ni uburimyi nirabwo butugize muri no komine kujanye no kurima ubworozi buraza bukurikira ariko dutangura cyane cyane uburimyi nabyo bitunze abene gihugu vuga twebwe ingene tubakurikirana kubera yuko ndumuhanuza musantera jejwe ibikorwa by'ubuhinga ncanja gukorana rero ni service no vuga yuko ide concentre y'ubushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi dusanzwe tubafise abo rero ikiba kibaye cyose duca tugenda tubikurikiranira hamwe aha ndavuga rero nk'abarimyi bari mu makoperative duca tubakurikirana ukwabo n'abarimyi basanzwe barima ukwabo bose turabakurikirana rero usanga twimbuye neza niho rero mubona uyu mwimbu aha turindiye kwimbura ubona yuko umwimbu umeze neza cyane gose rero twagiye turavyigisha henshi twongera tubifasha nka jewe naho njejwe ivyo by'uburimyi
abo turi kumwe muri aho twashyize amatongo hamwe ncangerageza nkabafasha nkabereka ati dutera ku murongo dutera santimetero zingana ukunye hagati y'umurongo n'uwundi hagati y'ikinogo n'ikindi dutera santimetero zingana ukunye hariho ibigori bitarenza mu ibango kugira ngo ntibize kujyana dusange wa mwimbu turondera tuwubuze nuko rero niyo mpamvu twaze amatongo hamwe kugira ngo ibikorwa byorohe n'umwimbu wiyongere akarusho kanini gahari akambere nuko ibikorwa byose bibera rimwe no kuvuga yuko iyo mwamaze nko kuja hamwe mugakwiza nk'amahegitari arenga 200 haba ari ahantu hanini cyane gose rero ico bifasha no kuvuga yuko kwa kugwaniriza umurima hamwe biroro ariko umuntu yagiye kurima wenyene iyo bya binyugunyugu bije guta amagi kuri bya bigori vyiwe bya binyabwoya bikaba byinshi umurima birawurandagura kubera hoho umuntu ariko ararima wenyene ntahimiriza rihaba uramuhimiriza ati kora ibi mugabo rero iyo mwashize umurima hamwe muravugana murajyana inama yuko utazobikurikirana hazoba kumufatira ingingo mukamurega no mubajeje intwaro ati naka ivyo twumvikanye ntari karabikurikiza arashobora gutuma umurima wacu wononekara ati rero twebwe ibikorwa vyiwe yari gukora tuzobimukorera tumugire devi amahera bizotwara ayaturiye gutyo rero bigaca bituma vyoroha ingene muca muja ku rutonde rumwe mugabo uwarimye kure y'abandi wewe ntuheza ngo umukontorere nk'abagiye hamwe ko nta masezerano bamwe aragiraniye kugira ngo mushobore kugwiza umwimbu nico rero gitandukanya abarimiye kure naho tubakurikirana abandi barimiye hamwe ariko rero ngo n'intambamye ntizibuze ahanini muri iyo komine ya Gihanga akabakunda kuboneka imyuzurira itwara imirima indongozi zigatera kamo abenegihugu bo muri iyo komine kubandanya baca imikobeko mu ntumbero yo kubungabunga indimiro zabo intambamye dufise cyane cyane ziri mu burimyi dufise intambamye y'umwuzurira w'amazi aho usanga iyo imvura iguye ikarenza urugero amazi aca atwaza ibiterwa barimye ugasanga birahishiye ibindi biciye bitwagwa n'inzuzi muri ico gihe rero duca dutumirira abenegihugu guca bagenda gukora imikobeko ku misozi ihanamye aha ndavuga yuko muri kino gihe twarakoze ku mitumba ya Rugunga turakora ku mutumba wa Kagwema turakora ku mutumba wa Gihungwe mutumba wa Ndaba Busongo aho hose twagiye duca imikobeko kuri iyo misozi ihanamye ubu unye gushika no munsi turi kumwe namenyesha yuko ikijanye n'inkukura twagerageje kukigwanya dugeze ino mu kiyaya naho tutumirira abenegihugu kubaka inzu zabo bakazikingira bagakora amatrottoir kuko twasanze mu bintu bituma amazi agwirirana ari aya mazi ava ku mazu agaca buri yaje agaca abona rero gutera imirima naho twabatumiriye ati rero iyo mwubatse muce mwimba ibinogo mu mpangu zanyu amazi avuye ku nzu ashobore kunyengetera mu kuzimu mu gishingo cyuko yoca yirukira mu sindimwa akamo notera bene gihugu bano muri komine yacu ya Gihanga murabona yuko twamaze kubitangura mwabonye aho twaciye aho bariko barakorera hamwe bashoboye gushira hamwe amakoperative y'abakenyezi kare baragaye ngo abakenyezi ntaco bashoboye mugabo mwiboneye imirima y'akarorero basanzwe bafise bariko barakorera hamwe aho twagendeye mu miceri hose mwabonye yuko bari ku mugambi w'igihugu wo gukorera hamwe akamo rero nca ntera n'abandi bene igihugu bo mu zindi ntara zigize igihugu cyacu cy'u Burundi nuko umuntu umwe ataco yo kwishoboza umuntu umwe yagiye kuvuna igiti kiramugora umuganda ariko abantu bakoranye barabivuna kuvuga kugira ngo utere intambwe uteza gukorera hamwe n'abandi aho ni muntu mbere yo kugwiza umwimbu kugira ngo niki kibazo twari dufise mu gihugu cy'u Burundi aho usanga ikiguzi c'ibifungurwa cyari caduze gishobore kumanuka nta kindi rero gizoshobora kubikuraho atari umugambi wo gukorera hamwe nk'uko nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi ashishikara abitumiramwe abene igihugu mu gihugu cyose abene igihugu twabatera kamo ko gushira amatongo hamwe kandi bumve yuko gushira itongo hamwe atari nkaza bya bindi abene igihugu benshi ubiyumvira ngo leta nyigomba ngo dushira itongo hamwe ngice hatwaga oya siko bimeze uyu mugambi
n'umugambi w'igihugu wo gushira amatongo hamwe wo kugira ngo umwimbu ube mwinshi. Abene gihugu bumve yuko mushiza amatongo hamwe no kugira ngo ibikorwa vyorohe ingene bikurikiranwa bivanye n'abafundi bavyigiye. Hageze gutera umufundi aze gukurikirana abantu bari hamwe, hageze kubagara umufundi akurikirane abantu bari hamwe, hageze gupompa no gufumbira umufundi akurikire abantu bari hamwe. Ni naho kandi hageze no kwimbura murashobora kurondera n'imiduga ati banza mwimbura umurima wa naka mujane murimbura wa naka mujane no kwimbura biroroha muca mwimburira rimwe. Hageze hariho bakaboko, niyo bakaboko babonetse murashobora kuronderera n'abazamu hamwe bacungira umwimbu wanyu kugira ngo ntiwononekare. Rero nico bifasha bene gihugu rero bose mu gihugu bumve yuko kurimira hamwe atari amayeri ya leta yo kubatwara amatongo yabo, ahubwo ari kugira ngo bimbure umwimbu mwinshi. Aho bakuri ibiri jana bashobora kubakura ibiri 500 canke 600, aho bakuri itoni bashobora kubakura itoni 5 canke itoni zirenga 5. Nuyo niyo mpamvu yo gushira amatongo hamwe. Nivyo onya naje nahamagarira abagenzanje utaravyumva avyumva ko gushira amatongo hamwe ari kubw'ineza y'umwene gihugu wese kugira ngo umwimbu ube mwinshi. Mu kurangiza Musitanteri wa komine Gihanga aratumenyesha n'imigambi mikuru bagomba gushira imbere mu ntumbero yuko iyo komine ya Gihanga ibandanye itera imbere. Akanatera kamo abene gihugu ngo babandanye gukorera hamwe kuko ngo bizozana inyungu nyinshi kuri iyo komine ndetse n'igihugu cose. Ku by'ukuri hariho ivyiyumviro dushira imbere kugira ngo tutubandanye duteza imbere ibitegwa canke uburimyi mu komine yacu ya Gihanga. Ubwa mbere turiko turahimiriza abene gihugu gushobora gukoresha umwavu w'ikirundi kuko turamaze kubona yuko usahiriza, bigatuma mbere nawe yafumbire turondera duca dukoresha nkeya mu gihe tuba twakoresheje umwavu. Nuvuga nti dusanzwe dukura haba mu duhabwa n'ibitungwa duhabwa na yazanya barega, tuko turamiza bene gihugu byo kuri kurukoresha cyane gose kuko nivyo biterwa mu mbarugo hani wacu Gihanga ntibakoresha umwavu n'ifumbire ntabakoresha, ahubwo tuko turabahimiriza yuko bakoresha bazashira mu umwavu kugira ngo turonke byinshi ko turamaze kubona ari nk'umwavu akoresheje turano ko yimbura cyane kuruta naho isi taratituka cyane. Turano yuko ubikoresheje yimbura kuruta, tuko turabahimiriza rero. Hanyuma kandi tubahimiriza yuko mu gihe cici naho nyene twana yaturima na cyane cyane ibitegwa bishobora kurinda uruzuba bisanzwe bihareni wacu, mbere n'ibiterwa byera kare na cyane cyane nk'imboga. Kandi twaremeje bene gihugu yuko ahantu hose hace inzuzi ayo mazi haba n'umuci ko atigenza tuyakoresha. Mbere baramaze kubimenya, barimba n'ibinogo byo gushobora kuyabika mu gihe cici nk'abakoresha amatomate, barima amatomati, imboga, amashu, barimba ibinogo bagashobora kuyakwega n'amashini maze bakaza barakoresha mu kuvomera ivyo biterwa. Nivyo tubahimiriza yuko twimbuye n'ubu duca dusubira guterayo ibintu nk'ubu mu gihe c'agatasi two tumiza bene gihugu nako mukumpesha ko nk'ahana ibigori bisa n'ibigira vyere ko boteramwe ibindi bigori canke ibindi biterwa kugira ngo tuze dusarure ibindi bimaze kumera, kuko atawuzi ingene impeshi izogenda. Duterekane twiruke n'igicu n'ijuru kugira ngo tubanaye turi ku kivi. Hanyuma bene gihugu kandi tubahimiriza kubandanya baje hamwe kuko iyo abantu bari hamwe biroroha kubashigikira. Nibi vy'imyavu by'ifumbire biroroha kuyibaronsa mu gihe bari hamwe kuko amakoperative yabo ni yacaza kubasabira akazana intonde tukamenya tuti ahazorimwa naha. Ni byiza ko tumenya tuti abazorima naba bazorima ikini naba tukamenya n'ivyankenerwa tubasabira. Rero nuvuga nti abarimyi muri make turabahimiriza kandi turabona ko kuvyukuri bari ku kivi. Mu myaka yahera siko vyahoze hani Gihanga, ariko muri iyi myaka turabona ko vyukuri abene gihugu bari ku kivi cane, nta namwe wosanga batari hatawe ko hararimo. Yemwe murazi Uburundi kibare cacu imba mwibahari nini umutima wagutse n'abantu babagabo
nyirabwo akayaga n'ikiyaga imibande yose intungamahagara wabubonye rimwe agenda atamacumu woba yaramwumvise umurundi w'ukuri eka n'uwamubonye